ni ukuvuga ngo ni inzira igana mu ijuru itumenyesha ukuri ku vy'ijuru kandi ikaduha icyemezo cy'ubugingo budashira. Bica bituma rero ngira amatsiko yo kuguma nkurikirana soma Bibiliya. Urumva ko na Qur'ani nari ndayizi ko bitari bike narasoma hama ndavuga nti reka ndabe nkurikira iyo nzira. Ncamvamwo muri Islam ncanja muri Katolika. Rero maze kubatizwa bwaca haba hahimbaza umunsi mukuru wa Noel. Ndavuga ni none uyu munsi mukuru turabe ni kuki urimo rahimbazwa mbega bibuka nde twibuka umuntu uwo bita Yesu Kristo, ariko kandi yatazira ngo izina Imana nyene yatanze ngo Emmanuel, ngo Imana mu bantu. Cyangwa ati iryo zina kuvuga ngo dukurikiye intumwa y'Imana muri Islam yemerwa cyane ni Muhammad. Yes, inshuti bakunze wa Peace International TV, twongeye kubaramutsa umwe wese mu cyubahiro ciwe ndetse umwe wese aho aherereye. Hari abari hagati mu gihugu mudukurikirana mu gisagara ca Bujumbura, hanze y'igihugu, mwese turabaramukije, tubaye ikaze muri kino kiganiro. Kuri microphone ni Pacifique Nduwimana, hanyuma cameraman ni Papitex. Mu ruhande rwanje turafise umushitsi siryo rya mbere aje kuri PITV, ahubwo turanamushimira cyane ko mwimisi ariko aratwitaba gose. Iyo tumukeneye turamuronka, bamwita Omar. Turakura mu kici. Turabaramukije namwe, amahoro y'Imana bane namwe. Ni Omar rero ava imuyinga, niwe uyu munsi twagiye wakwijya kuganira, kandi akaba ari n'umukozi w'Imana. Ego cyane ntimubeshe, dukomoka imuyinga, kandi mu buzima bwa misi yose tukaba dukora umurimo w'Imana. Kuvuga ngo ndi umukozi w'Imana koko nko mubivuze. Kumbure Omar mwaramubonye mu biganiro byinshi, kumbure atanga impanuro, aremesha ibiganiro mu bijanye kumbure n'ibyo by'imyuga n'ibindi, ariko kandi mwaramubonye mu ivuga butumwa, mwaramubonye kandi no mu biganiro byinshi kumbure tuza turacishana kuri PITV. No mukozi w'Imana, ni evangelist. Muvuze ukuri cyane. Kandi Omar arubatse, kumbure ibindi araza kubitubwira mu nyuma. Uyu munsi twashimye kumuganiriza kugira ngo atubwire ubuzima bwiwe ru Kristo, kuko avuze ko ari umukozi w'Imana, avuze yuko akora umurimo w'Imana. Umva yuko afise ibintu byinshi yotubwira, afise ibintu byinshi yotuganiriza muri kino kiganiro. Ni intahe yiwe tugomba yuko adushingira, intahe y'agakiza. Aha Omar, kumbure nakuvuze mu majambo make cyane abaho, nagomba ngo widondore bikwiye ubwira bari ko baradukurikirana. Ku mazina banyita ndi ku Masabo Omar, abandubatse ndi umupapa w'abana babiri, nk'abafise umudamu umwe, nkuko tuvyemererwa n'Imana, kuko ushobora kuvuga uti hariho n'abandi bafise babiri, ariko twebwe mu ijambo ry'Imana twemererwa umudamu umwe. Yego, kama nkibaza ko kubijanye n'umwirondoro dusanzwe nkora ubuzi n'akazi ko kwigisha. Ndi umwigisha murezi, hama nkongera kandi nkacankora n'igikorwa cy'Imana. Ndubatse mfite imyaka 39, ndiko ndakura. Ego, nkafise abana babiri. Omar rero turi kumwe muri kino kiganiro, kumbure nituja kuja mu byo kwigisha n'ibindi, ariko reka tuje mu buzima ro Kristo. Kumbure tuvugane canke tuganire ku by'intahe yiwa. Omar, uvuze ko uri umukozi w'Imana, mugabo nibaze yuko imbere yuko uba umukozi w'Imana hariho ama etape wagiye uracako. Mbega iryo zina Omar kumenga ni zina kikimizirma? Kubisanzwe intahe yanje ni ndende, ni gikimizima koko nsanzwe n'umuyisilamu, nari ndumuyisilamu kare, hanyuma biza gushika ndahindura, kuko umuntu afite uburenganzira bwo guhindura idini mu gihe yumva ko ariko arongowe. Nari nkiri umwana w'imyaka 7 ngenda kuramutsa mushikanje yasenga mu idini y'Abayisilamu, hanyuma aca ansaba ko no kwinjira idini. Ni kuvuga nta mahitamo yabaye mu ico gihe, niho narindi nkabona kumengo nyene ndaguwe neza, tukafungura tukaryama tukoga,
hamanja kwinjira mu idini rya Islam ndakuriramwo ndiga Qur'ani ndamenya bitari bike hamanda bandanya ndaserangura mugabo iwacu bakaba basenga muri katolika uko narabona abaje gusenga muri katolika nkaguma nibaza none ni kuki ntagumye hano mu muryango burya abana barakunda gushima gukurikira aho abavyeyi basenga sinzi ko murabibona ariko ndabibamo ko mu myaka 22 niho nafata gerageza kuza ndinjira mu bintu byo ijambo ry'Imana nkafata ku Qur'ani nka kompara humbure na Biblia kugira ngo ndabe humbure ko hari ico nshobora gutoramo gitandukanye n'ikindi niho nagwa ku murongo umwe reka ndetse uwo murongo turabe naha mu gitabo c'ubutumwa bwiza ni muri Yohana 14 umurongo waho turahera ku murongo waho gatanu tumanuke gato. Toma aramubwira ati mugenzi ntituzi iyuja dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo nta wushika kwa data nta mujanye. Toma arazazaniwe inzira igana ku Mana, inzira igana mu ijuru. Mugabo Yesu amubwiye ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo nta wushika kwa data ntagize nta mujanye. Kabaza none avuze ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ni kuvuga iyo nzira umuntu atayiciyemo ashobora gushika mu ijuru? N'ukuri koko yaravyivugiye wenyene. Cyanavuga ati uko biri kose ndabe ko noca muri iyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Urumva ko ni guca muri Kristo birimwo impano zitatu. Ni inzira ikuganisha ku Mana, ni inzira ikumenyesha ukuri, ni inzira itanga ubugingo. Ingabire zitatu: inzira y'ukuri n'ubugingo. Ni kuvuga ngo ni inzira igana mu ijuru itumenyesha ukuri ku vy'ijuru kandi ikaduha icyemezo cy'ubugingo budashira. Bica bituma rero ngira amatsiko yo kuguma nkurikirana soma Bibiliya. Urumva ko na Qur'ani nari ndayizi ko bitari bike narasoma hamanda avuga nti reka ndabe nkurikira iyo nzira. Ncamvamwo muri Islam ncanja muri Katolika. Kumbure utaragera kure kuko ukiri ngaho nyene ubuzima wabayemwo bwo kuba muri Islam ni imyaka itari mike. Ubwo buzima bwari bumeze gute? Mu bisanzwe muri Islam narasenga nkavuga amaduwa ko babivuga abayisilamu, ariko urumva ko nari mfise ikintu gisa n'ikinogo muri je mu mutima nkumva ko umengo haraho ntaragera. Ni kuvuga wavubaza ngo nkeka ntari bw'idini ngo ngere kure, mugabo ndumva nubwo nari kugumana ayo matsiko yo gushaka kumenya uwo Yesu uwari we afite akahe kamaro, kuko Yesu avugwa cyane kandi mu bihugu byinshi akavugwa na benshi. Aca nibaza rero tuwo Yesu none ni kuki bamwe bamwemera abandi ntibamwemere, bikantera rero amatsiko. Yego kumbure uretse n'ibyo byo guhitamwo ukava mu idini ry'abayisilamu ukaza mu idini ry'abakatolika, twako turabazanya ubuzima ukiri mu idini rya Islam. Urabutubwiye mugabo inyifato ukiri hariya yari imeze gute? Inyifato muri jewe narumva ko atamutima wo gutinya wo gukora icyaha, numva nari mfise wo gutinya gukora icyaha muri jewe mbere. Narumva ko umengo icyaha ndagikoze ni bisanzwe. Uwo mutima wo kubaho uko numva umengo nubwo nciyemwa ngo nta mwanya naronka wo kumva ko muri jewe ko nosaba imbabazi z'icyaha nakoze. Ubwo nibwo buzima nari mbayemo, ariko narasenga. Numugabo umva umengo icyaha muri jewe iyo ndagikoze umva umengo ni bisanzwe. Nyuma rero yo kumva ko no hindura naciye nja muri Katolika muri make, naho nja gusengerayo, ariko naho nyene byarangiye ntagumyeyo kubera imvo runaka. Naho ndisina narumva ko ntabumbwe. Musanzwe uko tugenda turasoma Bibiliya niko tuza turatahura ukuri ku buzima mu Kristo. Ukavuga uti uko biri kose no ndimo ndasengera aha, Bibiliya ni imwe mugabo ntituyitahura kumwe kandi ntituyikoresha kumwe. Mugabo Bibiliya itegerezwa kubirimo ukuri
kwategeza guhurirwa ko n'abantu bose bivanye mugabo nuko umuntu atahura kubera ko dutahuzwa na mpemu yera benshi bavuga ngo ni mutima mweranda. Muri ubwo buryo rero ngenda ndatahura kuko nabayeho ubuzima bwo kuba mw'inzoga mw'itabi naho nyene urumva ko bwa buzima ndabugumyemwo mvumengo nta ngorane naho nyene kandi kumva icako kintera ubwoba nko kuno munsi ntivyabaho kugeza aho naho nyene mfatiye ingingo ati none mfatiye nzira ndavuga rero ati ndakwiye kuja kwakira agakiza nkizwe mitemwo nkizwe kugira ngo numve koko nshobora kubaho ubuzima butinya icaha bugiye ubaye ubuzima budatinya icaha burya ntaho butandukaniye n'inyamaswa ntabwo ndimo ndatukana kubera umuntu adatinya icaha none akarorero ndaguhe imbwa iyikuriye irashobora kugira umutima wo kwicuza mwikoze iki mugabo none umuntu erega imbwa igituma iticuza no kubera ataba umuntu uri muri yo rero umuntu ababaye ubuzima bwo kutumva ko icakiwe gishavuza Imana kigashavuza n'ugikorewe ntaba atandukaniye n'ubuzima bw'inyamaswa. Muri ubwo buryo rero maze gukizwa turaza kuma tuganira turaba impinduka yagiye irabamo. Okay, Omar kumbure niwe tuko turaganira muri kino kiganiro mbega ndakubaza Omar none iryo zina waje kwigitwa gute ko urumva wagiye mu Kisilamu maze imyaka ishika ku ndwi gutyo iryo zina wagiye kwigitwa gute mbega ho kubeki wari gumanye iyo zina urumva hari ico bitwa gutozwa shahadu rero no kuvuga ngo hari amajambo uvuga ni kwatura amajambo nkuko no muri mwaya madini y'abakristo twatura amajambo ni kuvuga kuba wiyemeje kugiye gukurikira Imana uvuze ngiye gukurikira Yesu Kristo ndamukorere mpibinzira narindimo nje mu nzira yiwe ukubona muri Islam rero uravuga amajambo we kwatura wewe nyene ko wiyemeje kugiye gukurikira Imana n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi ugakurikira ukemeza ko Imana ni Imana nimwe rudende Allah subhanahu wa ta'ala. Muri ubwo buryo rero baca bagutoza shahadu nyuma yaho bagaca bakubwira ati amazina ya naya iri sigura iki uyaranguye ibi mu idini tumuzi nk'intukorejwe n'Imana bati utoyemo akahe kazina bati ndababwira nije numva ntoyemwo Omar cyamera rero nitwa Omar ama nyuma yaho mavuze mutini kuki iryo zina ukirifise iri zina ndacarifise mugabo nyuma yaho maze kuja mu gakiza nkakizwa byabaye ngombwa ko niga kugira ngo mbatizwe mu mazi menshi kubatizwa mu mazi menshi bifise ico bisigura ngo mpfanye na Kristo mpambanywe nawe nzuranywe nawe. Iyo uvuye mu mazi usa nkaho uhambwe ni kuvuga ngo iyo uvuye mu mazi naho usa nkaho uzutse mu mazi kandi kubatizwa ngo Yesu yavuze Yesu Kristo ngo nugushitsa ukugoroka kose. Rero maze kubatizwa bwaca haba ahimbaza umunsi mukuru wa Noel ndavuga ni none uyu munsi mukuru turabe ni kukitu urimo rahimbazwa mbega bibuka nde twibuka umuntu uwo bita Yesu Kristo ariko kandi yatazira ngo izina Imana nyene yatanze ngo Emmanuel ngo Imana mu bantu cyangwa ati iryo zina numvume ngo nanje riraryoshe ko no ryitwa burya rero nabatijwe ku izina rya Emmanuel. Hanyuma Omar ririko muri leta ririko no kuri diplome mu biro bitandukanye niryo zina rizwi no ku kazi niryo nitwa kandi burya biragoye ko rimwe na rimwe muri zina basanzwe bamenyera abantu bagibagira mugabo ndazi yuko jewe kuko iryo zina ryo nabatirijwe ko kuno munsi ubu izina Imana yo yararihinduye nitwa Emmanuel kubera ko Imana ikorana n'ubugombe bw'umuntu. Imana iraguhindura amateka mugabo bivana nawe nuko bigomba uvuze ati Imana yohindura amateka ukavyizerera yahindura. Ego tuko turegera imbere muri kino kiganiro utaratubwira kumbure impinduka yabaye umaze gukizwa umaze kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Nashaka umbwire kumbure nibihe nike kibazo cyaguteye kugira amakenga cyangwa cyaguteye kugira kuzazanirwa ukiri mu idini rya Islam cyaguteye confusion nibihe bintu byagutera confusion ukiri hariya ukiri mu idini ugasa naho umenga ntibitahura
mubaje ikibazo kiza cyane kandi Imana ibahezagire. Ikibazo nibajije gikomeye kuvuga ngo dukurikiye intumwa y'Imana muri Islam yemerwa cyane ni Muhammad, hama mu ba Katolika, aba Protestant, intumwa y'Imana bakurikira ni Yesu Kristo. No kuvuga bakurikira intumwa zitandukanye. Islam bafite intumwa bakurikira, bafite n'imvo yabo ituma bamukurikira kandi bayigusiguriye bo barayitahura. Natwe kandi nk'abakristo dufise imvo yutahura igituma dukurikira umwami wacu Yesu Kristo. Rero nkaje hano nkibaza nti mbega Yesu Kristo muri Islam arazwi nk'intumwa y'Imana, bamwita ni Isa alayhi salatu wassalam, Isa bin Maryam, baremera ko yavyawe na Maria. Amanyuma yaho ndavuga nti none Isa bin Maryam yabaye muntu ki? Twebwe muri Katolika n'aba Protestant, amadini ya Kristo yemera ko Yesu yabambwe ku musaraba, arapfa arahambwa, nyuma y'imisi 3 arazuka aduka mu ijuru kudutegurira ngo hacu mu bibanza tuzobamo. Burya mu ijuru hari amazu Yesu yarabitubwiye wa mugabo, uvyizera uzoyaba, mutavyizera naho nta kundi. Mugabo yagiye kudutegurira hacu yarabitwemereye. Hama rero ndavuga nti none ko bimeze uko, ndakomeza nkatohoza mugabo nkasanga ndagumana ikinogo mu mutima sindakwiza. Bakambira bati Isa bin Maryam ni intumwa y'Imana, hanyuma ntiyabambwe. Imana urukundo yamukunda ntiyari kwemera ko abajya abayuda bamubamba, yaciye aduga mu ijuru uko nyene. Imana ngo yabakinze Pazia akantu nk'akakintu gikinga, acara bacika ngo aragenda. Tabone sawa uko tufashe ko ari ukuri kuraho nye tukiraho. Uwo muntu mugabo urumva ko adasanzwe, none uwo muntu Imana yaciye irinda urupfu agaca agenda dufashe kuko ari ukuri. Ndabaza kandi none Muhammad yoba yarapfuye? Ngo yarapfuye, baramuhamvye, yego yarazutse, oya mugabo twebwe tuzi ko Yesu mukuri ku jambo ry'Imana yarazutse, hamaduga mu ijuru. Erega kubera hari imvo yatumye Yesu abambwa. Udetahura iyo mvo rero ntushobora kwemera nuko yabambwe. Uravyumva ivyo bintu? Mbanza gutahura imvo yabambwe, nkaca ntahura kuko kubambwa kwahabaye, kuko hari impamvu. Ivyo coba ari kigwa kirekire cyane. Reka tubandanye ndakubwire ku kibazo warumbajije ngo tugume mu murongo neza. Rero ndavuga nti Muhammad none ko yapfuye akahambwa, mugabo akaba atarazuka kugera kuri isaha, gati mugabo wo kurikira umugabo Yesu gabasha yaduze mu ijuru adapfuye ko wumva ari ivyo vyovyo tumve ko ntaramenya ukuri kwabyo. Hama cyamvuga ati reka mpindure. Rero ikindi kibazo ncanibaza ati none ngumye nkurikira ino ntumwa, ego ni ntumwa y'Imana, ariko turabonye ko atabashije kuzuka nyuma y'urupfu rwiwe. Mugabo turabonye indi ntumwa yagirewe ibakwe yo kuduga idapfuye. Umva ndacari muri kwa kuri muri Islam ivyo gupfa no kubambwa sindabijamo, ntavyo nari bwinjiremo ngo menye. Cyangwa ati reka mpindure uko biri kose bimurikira umugabo, kuko twanabonye kare ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ivyo nagiye kubimenya rero neza nyuma yaho. Iyo rero niyo mvo nyamukuru yatumye mvuga ndeka nkurikira umugabo Yesu. Yego. Okay, hanyuma rero turiko turegereza imbere, utubwire kumbure inyuma yo kuva muri Islamu, nyuma yo kuva muri Katolika, hanyuma ugakizwa, ni iki kintu cyahindutse, ni iyihe ntahe inyuma yo guca muri ibyo bintu byose? Ubwa mbere tubanza kumenya ngo agakiza kuba agasigura iki, umuntu ngo gukizwa bisigura iki, ngo kwihana bisigura iki. Umuntu mu bisanzwe baramuhana ntiyihana ko dusanzwe tubizi. Ukwihana no kuvuga ngo ndiyanka, hari ibyo nakunda ntegerezwa guheba. Nimba nasambana nkumva umengo nibwo buzima mbayemo, ndumva ko ndavyanse. Nimba niba nkumva umengo nibwo buzima, ndumva ko ndavyanse. Nubwo no banabikuramo inyungu runaka, ndihanye. Nta muntu kuzingombwa ngo bagire ngo bireke, ndihanye kubera ko hari ijambo nakiriye. Wakira umwami Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bw'iwawe, agaca gwaho guhinduka. Ngo abamwakiriye bose ngo yabaye gucika abana b'Imana. Muri iyo nzira rero utigezwa guca uhinduka. Uwo muntu nakiriye yavuga gute, yagenda gute, yiyumvira gute? Ndavuga Yesu Kristo. Ntegezwa kugera ikirenge mu ciwe. Urumva no guhinduka.
rero imbere sinari bwahinduke. Maze kwakira umwami Yesu Kristo byabaye ngombwa ko mpinduka mu byo mvuga, mu byo nkora, mu byo niyumvira. Erega biraba ngombwa n'abagenzi kubahindura, kuko niba hari abo twahurira ku gacupa kenshi bose ntigafata, urumva nko nk'icyo gihe ntituro nkaho duhurira. Erega naranywa n'agatabi, ariko ntabwo nanywa kamwe gakatse, mugabo agasigara naragakwega. Ashobora kunywa dutabi Kenya kandi narakunda itabi cyane, ngira ngo nka 15 naratumara ku munsi, numva ko byari byoroshe. Akayoga nakumengo naringeze mu macupa 9. Gereranya rero ubuzima turimo no munsi, nibaza ko bitari kunyorohera, ko biri koza agakiza hari ico kamariye. Uwo Yesu hari ico yankuyemo, hari nico yaciye andemamwo, hari ico yankuyemo icyaha andemamo ubugingo budashira buri muri jewe. Ubu rero ndumva ko mbayeho ubuzima bwo kumva ko icyaha atari cyo gukinisha. Uti gute?